Yes. Bakunzi ibiganiro vyacu bica kumbizi TV turabahaye miriwe. Turi tarike 16 ukwezi n'ukwezi k'umunani umwaka n'ibihumbi 2026. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kumbizi sport aho tubashikiriza amakuru makuru yaranze indwi mu bijanye na sport. Muri sport havugwa maki kaze mu kiganiro nkuko bisanzwe turi kumwe na Salvatore Nzosaba kuri micro ariko sindi je nyene turahera ku mushitsi mwari mumenyereye ariko yaruka ngaha kera turahera iburyo turi kumwe nandi kandi nkuko bisanzwe muri kumwe na Ndayizige Elias nivyo naheruka kera ariko haraho usanga nyene umuntu yafatiwe cyane ariko muri iyi minsi nibaze ko akeshi bakurikirana ikiganiro kumbisi sport muzogenda mbona atari gake murakoze cyane. Tubibutse ko asanzwe ari umufana akunda umugwi w'Ikatalonya ariyo Barcelona neza cyane. Kurundi ruhande mu bubafu mwari musaza umumenyereye ariko reka bibwire turi kumwe nande Nijire ndakengurukiye nkuko bisanzwe turamutsa bakunzi biganiro bica kumbisi sport turamutsa na Elias ngira yari yaheze muri Coupe du Monde ngira cyo kituma yatevye kuba rero turamuramukije cyane turamutsa ko baradukurikirana baba bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu mpinga itandukanye turabaha ikaze. Tubibutse kandi ko Ujira asanzwe ari umufana wa Real Madrid cyane gose ati uno munsi twabazaniye rimwe gira turaza kubabaza umwe wese ukabona championa ya La Liga ariko dudatevye reka duhere mu ncamake turahera mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi aho mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi tuza guhera mu ikomine yacu nziza ya Muramvya aho match ihejeje kurangira igiye itweretse wa mugani wa kera ngo agashitsi ka kera kavumbe ku muriro abavetera bo mu ikomine yacu nziza ya Muramvya babwira abanyabujumbura ati tuko muraza kubikurikirana mu kino kiganiro mu Burundi nyene turaza kuraba ibijanye na Primus League aho yatanguye ku munsi wa gatanu mbega yaranzwe n'ibiki musongati itangura itakaza muraza kubikurikirana mu kino kiganiro turaza gucunguza umwanya mwete tuja buke Mediterane tubabwire ku mugabane wa Burayi aho amashampiona yagarutse muri Espagne championa itangura ku munsi wa gatanu mbe championa ya La Liga yatanguye gute muraza kubivyumva mwa kino kiganiro aho ni mu gihe ayandi mashampiona azotangura mu misiza muraza kuvyumva aho amashampiona azotangurira aho turavuga Premier League Serie A Bundesliga na Ligue 1 tuvuye aho turaza kurangiriza muri za transfer aho duhera mu mugwi wa FC Barcelona aho dossier ya Rodi Cascante umukinyi asanzwe ari umukinyi wa Man City tubona yaba akasa mutwe yaba ingoma muraza kumva aho dossier ya Rodi Cascante igeze mwa kino kiganiro. Turababwira za transfer mu migwi komakomeye turavuga Real Madrid Manchester United Man City n'iyindi migwi yo ku mugabane we Burayi iyo yari incamake idonido ni mukanya kugira ducunguze umwanya mwete turahera mu ikomine yacu nziza ya Muramvya aho match ihejeje kurangira abanyamuramvya basubiye kuri wa mugani wa kera ati agashitsi ka kera kavumbe ku muriro abavetera b'Muramvya abo bita abawigeze batsinda abaje bavuye Bujumbura ibitsindo 3-2 Jenny baza reka duhere ibubafu jire kuri stade niho wari twitegiki tuvuge ko agashitsi ka kera kavumbe ku muriro bo ndakanda gushimira Salvatore nshimira n'abariko baradukurikirana ubugira kandi icyo novuga kuri match yabaye ubwame no gushimira abateguye ijya match ubona ko abawigeze bamwe bariko batera umupira nka Salvatore ariko atera penalty ubona ko bitari byoroshe ona chef de zone Muramvya nawe yambwiye ati nzoba nikomeje muzoze tuzoba twikomeje ubona ko yabikoze neza
avamo mu gice cya mbere, igice cya kabiri abandi binjira, tubona Mutama Shehe hariya ku nimero 4 aho yari yakaniye byari bimeze neza cyane. Salvatore uretse ko ari ikintu gituma football iryoha, bona n'abatama bariko babizamwo neza. Kare twabona arabajene ariko abatama bariko nabo baravuga bati natwe turacawutera. Rero uko byari bisanzwe rwa rukino rwari rubereye ijisho, ubona ko mu abawigeze bimurambya bagiye kwibyukiranya mu gice cya kabiri baravuga bati isise dara capitale royal batera umupira umeze neza cyane, igori 3-2. Ubundi bwo ni intambwe nziza turiko turatera, ni intambwe nziza turiko turatera, byobandanye ukobona dutsindana za musonga ati bajya batama bakikomeza. Twizere nawe kuri mu kuja mu bawigeze reka je ndi ngo ntegerezwa ku rundi ruhande wendi baza kuri stade ntiwagiye mugabo akabazo ndagacisha iwawe. Tugumye dutegura uwo mupira w'abatama nta karusho uzana ku bantu bakuze basanzwe bafise imyaka ntiboguma bagira itize kumbure bagakwepa bijya bigwara dusanzwe tuzi bifatira ku biro vyinshi. Bagumye bategura burya ntivyofasha bamwe. Murakoze cyane ku makanya Salvatore. Nubwo uvuze ngo sinari nahageze mugabo nahageze press ku mwanya hasigaye mutoya, ariko ivyo nabonye nabibonye ndetse meno uvuga ko nayibonye, ariko bo abawigeze bimurambya n'ukuri uko ku mwanya nahashikiye nabonye bimeze neza, babikoze neza cyane kandi nabonye abawigeze birameze neza nyene no kuryoherwa. Ibyo bagize si bo ngira abantu benshi batari bavyiteze mugabo byari bimeze neza, nitwari tuzi ko bashobora gutsinda umugwi wacu uva mu gisagara ca Bujumbura. Nabonye ko byari bimeze neza cyane. Murakoze cyane. Okay, murakoze. Je ngerageje kuraba kuri stade niho nari. Ikintu ca mbere nagaye premièrement nagaye kungene yangiye so y'imurambya gucererwa ku kibuga neza cyane. Abi Bujumbura nibo baturindireye nk'isaha. Ivyo rero kugira ngo bimere neza bagiye babikosore kugira ngo bavuganye namba ari wonzere bashike ku isaha. Rero kugira ngo nturindirwe n'umuntu yakugendeye vraiment biraboneka nabi. Ikicerwa rero wari kumwakira. Ni wari kumwakira ukashanga wacere kuri tele avuga ngo nyaruka ngo babwire. Kai kindi baba telefone bamwe babakura bavuganye isaha babikurikiza. Vyofasha muri football kugira ngo ujya mugwi. Hanyuma ikindi je nashimye no kugira je bakinyi. Turabona abakinyi bamwe bakuze bakinye neza vraiment. Ndavuga nko muri defense Clare vraiment yakinye neza. Miriye Shebe na Dezone vraiment Miriye bari bayifashe bakinye neza. Amashi menshi kuhabwa kuri Dezone yakinye umupira mwiza naho muri mita ya kabiri atagiye. Bona ko nagere yigeze kuba yo utera. Yarawutera. Ariko Salvatore rero nako bigeze kuwutera aba bahungu bawigezeho muri Murambya mugabo kubwo ngira kudakora amatize cyane. Gardien urabona ko na nyine byahatswe ku mugoro. Wacimba vyamugora. Ubona bamutera kufra ntiyabonye ibyari kuri mire yiwe yagiye gusamara yipanga nabi. Kandi umaze gupanga mire nabi gori barakwinjiza. Okay, reka ariko jire gatoya imbere yuko tubandanya mugabo na Salvatore ingano ko girago yafatiwe mugabo nabonye harakanda asumvye abandi sinzi ko waravye arafe y'urukino ko yaberetse ko nawe nashoboye gutera za penalty. Salvatore nabonye ko uwo mushira muri bimenye FC yoshobora ku. Oje ni tije je hajya nari gukina hajya je nari gutera hajya gukina nimero zinga jewe nahora nkina kera nahora nkinindwe mugo uno ya Vinicius Junior kubera ubu ibiro noca nigira hagati ngiye kuyandikisha muri bajya nyene je nzoba ndimo zokora itize kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu je ntegeza kuzoka. Ariko nanabonye uko esheke bayigiza bawigize bimurambya kuba Salvatore atarimo. Wowe bahombye ariko nabonye nimero 5 reka turindire kumbure 5 wa ujya bwacu vi Bujumbura ubona ko yaraza umupira cyane ahubwo ujangira akina mu cyaro ujakina mu division niwe bafashije cyane gose inje ni goli giza hariya yashora kwega abantu kabanga ujya rero reka turindire kumbure kumbure umuhiri mushasha utera mu bapfu je nibaza ko bazoguma bakosora byo gutonda ku kibuga bagakosora ama tukaba beshi kandi ikaba ari equipe urabona abajya bazanye 35 nuko natwe tukinjiramo tugakina football kumbure biradufasha hari ibigwara bimwe biva ku cyane kutagira itize kumbure bijya bizodufasha no mugira sport ni vyiza cyane bijya bintu ahubwo dushimira abantu babiteguye
kumbure irabazoguma bamereyora hama no mutindi natwe tugende mu zindi ntara bigende neza nibaza ko bazokosora je nashimye vraiment yego ubona na je ya muramvya twamaze yego navyo barakina je batama nta kwiruka mugabo abona ko ari tekinike hano nabona ko bashobora kuba barawigeze bakavuga ati yaje kuraba irya muntu meze neza vraiment babitegure neza tubarondere benshi tube benshi kuko nabonye byitabwe na bake reka kumbure bazoguma bakosora kuko turazi ko muhini mushasha utera mabavu reka turindire rero tuzatubashikiriza aho abawigeze abo bitare vetera bimuramvya tuzoza turabamenyesha ubungene bimeze reka dusimbize twigire muri Primus League aho Primus League yatanguye ku munsi wa gatanu neza cyane Primus League yatanguye ku munsi wa gatanu aho Muzinga itsinda Never Give Up Academy ibitsindo bibiri igitsindo kimwe ku busa Rukinzo yirahira igitsindo ibitsindo bibiri kuri kimwe Panthère Noire duhere ku rukino rwa mbere imbere yuko tuja mu zitekanijwe Muzinga gutsinda iyi Never Give Up Academy iyi Never Give Up Academy tubibutse ko iruka kuduga mu cyaro ca mbere gutsinda kwa Muzinga igitsindo kimwe ku busa Never Give Up ari gitangaza nta gitangaza kirimo ariko tutaraje Salvatore we twavuye muri studio abakozi b'inkino mu vyibuke igihe duheruka nabwiye ko Aigle Noir zotwara igikombe uravyibuka nako byabaye je nari kuri stade ntiyatsinze Rukinzo ngira isumvye ariko oya buryo umuntu amaze kuko match yarangiye impact amabage mu penalty birabigora reka rero tuje mu Primus League turaza kubigaruka ko mu nyuma kuri Muzinga Never Give Up nibaza kata bitangaza birimwo Muzinga higanwira rimenyereye kandi ifise abantu bazi umupira Never Give Up ni iduze mu cicaro ca mbere ubu nibaza ko ahubwo yari kuyitsindana kurundi ruhande Elias hari gitangaza Muzinga itsinde Never Give Up Academy hari gitangaza kiba kirimo ni ibintu ngira ngo n'abafana nka bose ba Never Give Up bari biteze gutsindwa none Muzinga murazi muri seti heze ivyo yakoze ntawo bigaya byari ibintu byiza cyane rero gutsinda Never Give Up si ibintu bitangaje si ibintu umuntu yoja ko cyane ni kuvuga jewe match taranatangura navuga nti Muzinga itegerezwa gutwara victoire nta birebire umuntu yokwirwa rajako Rukinzo itsinda Academy ya Aigle Noir yo bita Panthère Noire ibitsindo bibiri kuri kimwe nani bazo kwatagitangaza aho Rukinzo ari gutsinda nyinshi uravye Rukinzo tuzi yatwaye coupe du président ya Rukinzo tuzi woni irikira hoteli ihura na za Aigle Noir ukabona ko Rukinzo irikira umupira mwiza ubona ko Panthère Noire yaragerageje kwihagarara ko urana kari babantu b'imakamba bafise amafaranga ukurundi ruhande niza cyane bo kurundi ruhande Rukinzo sibitangaza tuvuze Rukinzo Elias Rukinzo yumva n'ingoga cyane rwose cyane ndumufana wayo nivyo Rukinzo yategezwa gutsinda wananye Biensiri yategezwa gutsinda kuko sinovuga Rukinzo ihura igahangana na Aigle Noir de Fighters bigahangana ikaramu hitsinze canke bekanganya ntiyaca vyankira kuri ya equipe idozo uyu mwaka nyene muri saison nyene Panthère Noire nibaza ko atagitangaza ku munsi w'ejo inkino zarabandanije aho equipe twemera ifise abafana benshi mu Burundi yo bita Musongati itakaza imbere ya Royal Vision aho nitubona ko Musongati yo bitangwe nabi irihigana aho Salvatore cyo nakubwira cyo nuko ari bitangaza sindiko ndavyumva ni ya Musongati tuzi ubugira afise Musongati nifise abafana benshi ariko Musongati kuza gutsinda na Royal Vision umwe yavuze ngo reka tubirindire tuzobibona itanguye nabi mu byo kuri tanguye nako ko ego Royal Vision mwino misirikiri ikomeza kandi ubona ko nawe nyene mupirike rutera neza muga kuzigatsinda Rukinzo mbega ni ya Rukinzo kandi imigwi ya mitangura uko nyene ugasangira ikitangura nabi iki mugabo mu byukuri intsinzi ya mbere Rukinzo ari kuyitsinda mugabo urana ko Royal Vision yazira itsinda mikiro itameze neza rero kuri Musongati je cyo mvuga kuri Musongati Musongati je nabivuze bien avant nti Musongati yisezo igiye kuza irashobora kugira ikibazo cyane kuko abakinyi twari twizeye cyane bafashije kugira ngo ikibanza yahagazemo muri sezo iheze igihagararemwo
benshi abagiriye transfer benshi barabagurisha ainsi de suite mugabo mu gihe Royal Vision ni Vision 2026 Royal Vision ni 2026 bo mu gihe yoyo ico yakoze yagiragura abakinyi benshi cyane tubona ko ku buryo irasohora uburyo butari bukeya tubona ko ibintu bimeze neza yisezo twizera ko izoba bipanze neza muri Bigfo itegerezwa kubamwo Royal Vision wosenya birashoboka neza cyane birashoboka Royal Vision Bigfo kuko nicyo n'amadakubwiye umupira w'amaguru ugiyemo amafaranga birakunda ni Royal Vision agahera kari agafaranga kariyo wa muntu cyo tuba dushaka kubona Royal Vision iri muri Bigfo birashoboka. Okay. Uno musi ku musi w'Imana inkino zabandanije aho kuri stade Gatwaro Kayanza United yakire Flambeau de Centre naho ubundi baza bari muri mita yaheze twitege iki hagati ya Kayanza United na Flambeau de Centre. Kayanza United Flambeau de Centre Kayanza United niyo yakiriye ariko igitega ntibokwemera ko batsindwa kabiri nibaza ko urukino intsinzi ndayihaje Flambeau de Centre ni wo mugwi wananje fana cyane ego bo naherutse mbona umengo mita igice cyambere cyarangiye ari ubusa ku bundi ariko sino gushigikira ngo mvuge ngo bitsa kurangira ari victoire ya Flambeau de Centre ariko football ni football reka tubirindire turaza kubivuga harafe y'urukino ngira ngo kubazo ariko barabikurikirana baza kubona ati bya bindi bavuga n'ibyo cyangwa sivyo Aigle Noir yakira Olympique Star gese cya 9 naho ni mita nibaza ko ari mita ya kabiri twitege iki kuri Aigle Noir kuna Olympique Star equipe y'Umuyinga. Ba. Aigle Noir the Fighters ni bya bindi nyene wa mugwi twara amahiganwa mu Burundi umuguri mu buryo bwinshi ni Aigle Noir tavugwa mwizina. Flambeau Olympique Star y'Umuyinga ubona ko atabirebye dakanganye cyane kandi ku buryo amahirwe menshi kuri Aigle Noir kubera niyo yakiriye n'urukino. Aho yamahirwe je nda Aigle Noir. Kurundi ruhande Vitaro Derby Bujumbura itangura kuri première journée Vitaro yakira Interstar naho nibaza ko watoto wa mujini bana batapambana mubona gute hagati ya Vitaro na Interstar ariko ubona ko gorukino batangwe guterana amajambo Arsene wicu utavuga ati rega Vitaro yatanguye kera aba Interstar nabati burya Interstar no yatangwe mu gisagara ca Bujumbura no musi yakina abanyamuji gusa ariko n'urukino rutoroshe Salvatore tudashobora kuvuga ati iyi derby ishobora gutsinda Vitaro oya canke Interstar kubera bose n'abanyamuji kandi nabaza umupira ijyatere bose barayimenyereye no kuvuga ahaye amahirwe se novuga ngo ndayaha Vitaro canke Interstar mugabo reka mende ya Interstar kishobora kuzigatsinda Vitaro nawe kurundi ruhande derby bayibona ni derby kuko ni worosho mu baje sinoshigira jire ariko amahirwe menshi ndayaha Vitaro FC irabikora cyane naho nabonye umenga igice cyambere kirangiye ari kimwe ku kindi mugabo Vitaro FC irashobora kubikora cyane kuko ifise abakinyi do carrière babimenyeye cyane babifise mu burambe nubwo Interstar bigira abatoto wa mujina ariko ntaco banzi no musi aya na mu mujina nitwa bakirubanza okay ahandi mu gihe Vitaro isanzwe kinamo Saido ntibazonkitse ahandi kurundi ruhande rwa Interstar hariho Cedric Amisi ubuze ngo ntaba star bariyo aba star vraiment ntibakwiye Cedric Amisi muri Interstar nane Cedric Amisi ntubona ko urusha Saido rega Saido ari karasanze eka bose barashaje ariko kibagira ko hari nabandi benshi bari muri Vitaro FC bakomeye cyane reka turindi Ngozi City hariya kuri stade y'Ingozi bakira Young Star equipe ziheruka kuduga mu cicaro ca mbere urabibona gute eski Ngozi City ravaye yerekana kanyarigabo ko mu cicaro ca mbere canke Young Star exactement Ngozi City tuzifitiye n'abafana benshi ari mu gisagara ca Ngozi Young Star kuduga mu cicaro ni ikiduga yoye nta byinshi buga niyo duga nibitangaza nka visi oya amahirwe menshi kuri Ngozi City irabikora cyane gose Bumamuru hariya mu Cibitoki i Buganda yakira Rumbi Sajido Ngozi no mupira w'amaraso ni nka derby Bumamuru mu Cibitoki iza kwakira Message Ngozi hariya mu gisagara Ngozi
urukino rutoroshe ariko ugiye kubiraba ndabona ko bishoboka ko Bumamuru ishobora kwihagarara ko iri muhira kwitere bamenyereye bakiriye ko Messager Ngozi ariko amahirwe turashaka ko ya Bumamuru ariko nuko na Messager Ngozi shaka kuzigatsinda Bumamuru ariko cyubu ari twagaruka amahirwe ngende yahaye Bumamuru FC. Bo nanje ico novuga kuri urukino rwa Bumamuru FC n'uyu mugwi wa Ngozi City wa Messager Ngozi Messager Ngozi bo ni Messager Ngozi nivyo Messager Ngozi bo sinovuga ngo iraza gutsindwa ariko no yiha double chance kuko na yene muri iyi saison baripanze cyane sinzi ko baraguza abakinyi batandukanye nivyo baricunze cyane nico gituma nto havura mvuga ngo iraza gutsindwa imbere ya Bumamuru ariko no pfuma mvuga yuko iza gutsinda canke inganya sinzi ko Salvatore nawe hari cyo jewe ahubwo ndabibona kuri match je suis contre ndababwira igituma ndi contre iyi Bumamuru iri wabo kandi na Bumamuru si toto iyi Bumamuru na makomine yo muri Cibitoke isigura ko hariya kandi baracakona umupira barashira y'inzege ni Messager Ngozi kuva aho Nkurunziza ashengeye Messager Ngozi yarasubiye hasi cyane sinzi ko ariko mubizi yahora iheza igatwara ibikombe bitandukanye na Primus League kayidi gikombe cy'umukuru w'igihugu vyose mugabo mutiriko turaraba yarakwamye ubuze president Bona ko bahevye barayihana ba Elisenda yize. Nukuvuga ngo iyi Messager Ngozi no kubona mu mwaka weze itakorotse ni umuntu bw'Imana. Ego kabisa. Cyari mu yabira ariko tutibagira ko hari ikintu nabonye bariko barahindura muri setso twatanguye tuvuga ko yahinduye ishobora gutsinda Boma muri wabo neza cyane reka turindire ariko je ndiko ndaraba ngo Messager Ngozi mbere iyi equipe isigaye ikomeye ni Ngozi City Eregaye bugira ngo Ngozi City yegukira province Ngozi City barakontribue mugi Messager Ngozi Jesse nibaza uburyo nibaza n'ubugese kuko nabakinyi ko bari bafashwe kera siko bafashwe ugiye kuraba Messager Ngozi yo kuri Jiminda yize ubutse umuvyeyi urahungabana harere kirahungabana ubutse umuvyeyi vraiment muri equipe ariko urumva n'uburyo bwaciye biragoye ntawo bakontre navyo ko ubuze umuvyeyi uhungabana ariko ngoze kubura umuvyeyi uriga nge nubaho ariko Elias udacishije kandi n'ikindi urabona Ngozi tuzi urabona n'ikindi Messager Ngozi hari equipe zibiri ariho Ngozi City niyo nibaza province ishobora kubifasha cyane gusumba Messager Ngozi nico gituma ibiba bigoye ko Messager Ngozi guma ikora nkuko yahora ikora urabona ko bakinyi benshi bavayo bakaja mu yindi migwi kubera uburyo hajya football n'inzege tuvyemeranye utagira amahera n'uburyo kabisa ariko kugira turangize Primus League ikibazo ndakibaza mwese equipe zibiri mu hamahirwe yo gutwara iyi Primus League ya 2026 ni gikombe twameshe nuko banakidugije ubu uye equipe ya mbere azoya miliyoni 70 equipe ya kabiri miliyoni 50 equipe ya gatatu senkani miliyoni iyi equipe ya gatatu bahe miliyoni 30 zitatu za mbere ku bwawe urabona ko ari izi uri kuraraba naho tutarabona jurune ya kabiri cyangwa ya gatatu ngo turabe imigwi yaguze cyangwa no kungena itaguze urayihiye bo mbere y'abakuzi bo kumbiza sport Primus League iracyari mu ntango mugabo urabona imigwi ushaka kuvuga ati nubwo biruko je ngira mvuge itatu mpamahigwe yego umugwi wa mbere nkuko byamye hambere hose umugani wa babandi Aigle Noir de Fighters kwiyongera kirashoboka umugwi wa kabiri ni Flambeau du Centre y'Igitega dushobora kubona abanyagitega n'abavuga ati uyu mwaka aho byakabereye natwe tugomba kubona Flambeau du Centre yadutse tubona Flambeau du Centre ikiratwara ibikombe umugwi wa gatatu mpamahigwe dushobora kubona ari yayindi Bumamuru na nyene garutse ikiyibutsa ka kera tubona Bumamuru ikiratwara ibikombe ni kuvuga je na Aigle Noir Flambeau du Centre Bumamuru yo mu Cibitoke niyo migwi itatu kurundi ruhande nawe ubibona ko murakoze cyane bo je nanje nubwo Primus League gitangura tavyishi umuntu yovuga arabona ngene imigwi iri kwitwara ariko amahigwe ndaguma ndayaha Aigle Noir de Fighters
mu kibanza ca kabiri ndaza kuri Rukinzo irashobora kugaruka mu kibanza ca kabiri. Mu kibanza ca gatatu ndahashira Royal Vision 2026. okay je suko je ndabibona jewe nkuko mwavuze ko Aigle Noir nivyo umuntu agusumvye ibi amahera abafise uburyo bwo gukora ibyo ari byo byose neza cyane. Nk'ubu Aigle Noir birashobora kwigora mu majurune ya mbere mugaye gacigura baki kuko afise amahera. Rero je mu kibanza ca mbere ndashira Aigle Noir, ariko nkuko mubivuze je sindashira Rukinzo mu kibanza ca kabiri. Je mu kibanza ca kabiri ndabona ekipe bita Vitaro oya je ndabona Royal Vision kubera nayo Royal Vision nayo nafise uburyo irafise uburyo. Hanyuma mu kibanza ca gatatu ni mu ntango ya champion turabona imigwi yagutse nje ndahashira Vitaro. Je Rukinzo sindayishiramo oya ariko inzo niri Rukinzo je sindayishiramo sinzi uravuga Aigle Noir Vitaro Royal Vision yego zitatu. Mugabe ya mbere yoyo ni Aigle Noir oya Aigle Noir haha ni ngombwa ibiyanje ya birashoboka bo ntawo ja ku ruhande vraiment n'aba professionnel nivyo reka turangirize ngaha kuyavugwa ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Reka twijabukire ku mugabane wa Burayi niho hari n'amakuru menshi, ariko imbere yo gutangura reka duhere muri La Liga, aho La Liga yatanguye ku munsi wa gatandatu arejo. Deportivo Alaves itsinda 3-0 umugwi wa Getafe neza cyane sanzwe umenyereze champion Getafe. FC Sevilla itsinda Rayo Vallecano bigoranye ibitsindo 2-1. Aho ni mu gihe n'umunsi hari inkino zitegekanijwe. Umugwi wa Real Racing uza guhura na Villarreal hazoba isaha 11 isaha imwe y'ijoro. Espanyol iza guhura na Levante. Aho ni mu gihe kuri jurune ya mbere Real Barcelona zitaza gukina kubera ziri mu match amical, turaza kubibabwira. Deportivo gutsinda Getafe hari bitangaza biri nta gitangaza na kimwe kirimo. Alaves iramenyere championnat neza cyane, ariko na Getafe rawuzi uretse ko match Getafe yagiye gukwa na Rouge yarose sino na Getafe ni yoroshe. FC Sevilla gutsinda Rayo Vallecano 2-1 hari bitangaza. Ni gitangaza FC Sevilla nta byinshi umuntu yitega kuko nizizibiri zose yari penalty. Nivyo kuko SSV ntikanganye cyane, ariko ni Rayo Vallecano ubona wa muntu bakwiteza bagutera umupira. Ara nta Real uno musi igeze isa 11 Real Racing iza guhura na Villarreal. Tutege ko Real Racing heruka kuduga iza kugira ikibazo iruhande ya Villarreal. Oya ubwo buduzubuye Jesse na Real Racing namaraga yaragarutse. Baraga maraga yarasuye kuduga. Aho amahirwe ndahari ntuze ya Villarreal nawe ni kubibona Villarreal irafise intsinzi nivyo na Jesino wa contre na Gire, ariko imigwi iri kwiraduga muri migano rya Espagne simbona ko hari bishasha. Maraga ko yari ntabireze. Okay, Espanyol igeshe saa imwe iza gutana mu mitwe na Levante. Imigwi yose menga bashira wunga, ariko Espanyol iramenyereye Espanyol. Aho ni mu gihe Real na Barcelona zitaza gukina kuko abazotangura mu ndwiza. Aho ni mu gihe nka Real Madrid match ya mbere zo ikina itarike 22 z'ukumunani na Domeme na Barcelona, ariko kugira ngo rucunguze umwanya umwete kibazo ndakibaza kuri mwebwe. Umwe ni umufana wa Barcelona undi ni umufana wa Real Madrid. Reka duhere ku mufana wa Barcelona. Iki gikombe bariko barakinira ni La Liga umenga mu gitwaye kabiri kikurikiranya. Twitege kabiri kikurikiranya. Twitege ko n'ubu mushobora kuciyongera neza cyane. Wisunze iki neza cyane. Barcelona irashobora kongera gutwara ikindi gikombe ca La Liga ku ncirigira gatatu nivyo, kuko bariko baritegura neza kuri iyi sezo sinzi ko mubibona.
ya bariko baritegura neza cyane tuko turipanga neza ku rundi ruhande twarapanze neza cyane nta ngorane n'imwe Barcelona twizere ko twari bategeza kwitwara reka ndamushimire Elias kuko ntawe ugwanya ijambo ry'umuntu ariko nibaza avuze ko Barcelona iri kiritegura nibaza kabyihenze ko cyane kuko niya Barcelona udashaka kutwereka ati iri ko yitegura gute iri kigura gute Barcelona tuzi ko yaguze umukinyo muri Newcastle ariko Gordon ariko ni ya Real Madrid mwabantu mutwitega ko tuzona bakura n'imitima ndiko ndabigira muri studio ni ya Real Madrid yikomeje impande zose haba kwa Rodrigo ubu turafise uhaca haba inyuma muri defense urabona ko Marc kukwera kumurengana n'abakinyi benshi ubu uri kuvuga miriye imeze neza ubona ko umusaza amusaza ariko arakina muri miriye Bernardo Silva ari umusaza ariko akora ibintu bimeze neza imipira ishikiriza ari imbere kubona ati ni yare yarigiye kuyubaka nukuri je imbere ya kamera La Liga hara Madrid La Liga ni gwacu UEFA Champions League nayo nyene nta gitangaza irya ni gwacu nkuko abakinyi bariko bavyumva kumwe La Liga gutahi Barcelona igikunda sawa tuzogaruke kandi wanago Salvatore turi ngaha muri sitio nukuvuga Barcelona izokina ku yindi juru nizokurikira Barcelona Real Madrid hari ukino turatakaza muri inore amikare muri amikare je amikare sindabiharura atari ukino rw'amanota muri akina yarekerega amikare none surukino nta bakinyi bamagara bakagenda ubu Barcelona ntikirakira bageze hafi ku muca 29 boracyagusa ku bundi na Racing kaya Racing koko sinzi niyo kaje cup mugura nako mbega ubwo bukomezi bafise ni amikare amikare niyitegura rya higano wa mugabo kuko amikare ni wagiye igori 9 zizandikwa mu mateka oya reka rero turindi ni Dos Santos Jose Mourinho ni hari nabandi bafana ba Real Madrid je narabwiye n'umugore azoba aritegura kubera ubu no kurara muri sare dushigikira umuntu pakarari gatwitahana ku rundi ruhande Elias umufana wa Barcelona wowe ibyo kirakuze nibyo mu bisanzwe je n'umufana wa FC Barcelona Jire n'umufana wa Real Madrid ategezwa kuvuga neza umuguru wiwe je nanje sivyo nuko ngira ngo Salvatore mbe hajya n'umufana wa Real Madrid canke je ndike n'umufana wa Man U je n'umufana wa Maraga ya Raido ariko je n'umufana wa Maraga tuzogaruke ihiganwa rirangiye Jire ngaha tubwira abakunzi bakunda ikiganiro neza muri journée ya mbere nko mu kwezi neza nakwemeza ko Barcelona hari ico tubarusha okay katurindi karasikoze mu kuyicu neza cyane jewe ngerageje kuraba Barcelona Real ndakurikirana na football cyane ego ku mpapuro ku bipapuro womenga Real irafise ubukomezi gusimba Barcelona umupira nukinirwa ku mpapuro umupira nukinirwa ku mpapuro turavye nka Real abakinyi yagutse hariho n'imigwi yogira ubwoba ariko Mbappé akiza bavuga ko Mbappé agiye gukora ibitangaza ariko birara kandi amaze yose amaze yose zibiri jewe ariko ngerageje kuraba Barcelona uwo mwaka hari ahantu nabonye yagize herere kubitaguze umudefenseur centrale azokinana na Kubasi n'urya Gerard Martin urabona bajya bamaze sezo yose bakina ari babiri sinze kuvyumva ariko birashobora kugira ingorane muri defense Barcelona muga hasigaye miriye na attaque ni sawa muga defense yabo urabona no mu mwaka weze ko yahuzagirika nuko yahuye na Real ifise abakoca b'abana hajya umwana ni Rezafa kandi umwana niwe mutuma kuvoma hama ngo avuye kuvoma mutume gusenya yavomye akakigana kabido kane ivyo byo kuja kumutuma gusenya nta vyatsi Monsieur Salvatore reka tubirindi iza rya Mourinho yashobora guhindura ibintu vyinshi muri Real Madrid usanga Real Madrid irakomeye gusumba Barcelona apana ku rupapuro kuko turavye ku rupapuro two kwihenda kuko hagati muri sezo haraba bivunike ku bakenyi nkurashobora kuba wigirije match ugasanga umukinyi wari witeze ashiyavunika rero ni Mourinho agiye kuza guhindura ibintu byose muri Real Mourinho ikintu cyari kibuze muri Real Madrid ni kujya kuntu abakinyi batumviriza umwereza afa nakubwira bajya ba Alboero bayikocha ba Zabi
babuze mu bisanzwe Real ni amasezo branch abiri yagize abusase mu kocha hajya ntushobora kuzana umukocha w'umwana umujane mu bajya barije abafise abastari baba bamurenze batumviriza ibintu avuze rero twitege mugabo rero twitege match nziza muri La Liga frère ka Clasico 26 zo kwicuma izo bimeze neza reka tubirindire ariko jewe ku rupapuro mbona muri Barcelona canke Real imwe ibaye ya mbere yindi zo ya kabiri ariko sinovugira ngaha ntarinze nk'umujuru ne 5-6 canke muri 10 canke 20 niho novuga ati burya rero turavye performance y'imigwi ibiri turabona ko igikombe kizotaha mugabo ku rupapuro turabe kuri karatasi turabona yuko Real Madrid bivanye n'abakinyi yagutse bivanye n'amaso tuboneje dukoresheje abakinyi vise turabona ko Real mu mwaka ku rupapuro isumvya ubukomezi Barcelona ariko ndicungereye football iragoye football ntikinigwa ku rupapuro ikinigwa mu kibuga kandi ibyo wari witeze muri football sivyo biba ubu twebwe tukibona bajya bavuye Bujumbura twari tuzi ko ibara riguye ariko birangira vyase rero igaturindire kumbure canke kuri Clasico niho tuzovuga ati bwa bundi burya Clasico izobiryoshe uyo cyane yo 26 vraiment ibara rizogwa rero reka turindire kumbure niho bagitangura La Liga ni imigwi mufana ntiranatangura no gukina reka turindire aho niya kina jumne 2-3 uzobona ati umugwi gabundi urashoboye sawa reka rero tuje tuve muri La Liga tuje mu Bwongereza ariko araba finale ya Championship aho Man City yatwaye Carabao iza guhura na Arsenal yatwaye Premier League naho amahigwe hagati yo migwi ibiri dufate ko nkuko twabonye mu mpera z'isezo Arsenal Man City yagumye hohotera Arsenal itsinda dufate ko nuba ariko biza kugenda kuri finale ndavuga neza ko Man City iza kugira ikintu ikoze iza kugira ikintu hinduye nubwo byagiye kurangira sezo iheze bigenda bimera nabi kuri yo oya Man City umenye ko mu match yanyu bayigenje neza ngo yatsinze Arsenal kabiri kose yego byaragenze neza ariko hari ukuntu nyene byarangiye nyene atansinze atagiye komba ataki ariko twiteke ko ku rukino rw'uyu munsi biza kugenda neza ndayiya mahirwe Man City naza kugirerura neza cyane weho je ku rundi ruhande ayo migwi n'imigwi ikomeye byo kora Arsenal mu gukomeye atari uko gutamundasa Man City mu gukomeye ariko ni ya migwi duhenda mw'abantu wa mupira wo mu Bwongereza n'umupira utamenye kuko Bwongereza niyo source y'umupira w'amaguru ni Arsenal ushobora kubona igikivyukiranye gatsinda Man City niyo yakiriye kandi bari kuri tele bose bari kuri tele cyamahigwa ha iki gikombe ndagiha Arsenal wanashaka kuko Man City burya Man City ziko murayibona iri no mu migwi ryanisha kandi bikunda no kugora kandi je kubwanje nta byinshi no uvuga ariko amahirwe ndayaha Arsenal Jessica ndabibona ndaza kugusigurira iyi Arsenal nivyo ifise abakinyi beza ariko umukocha wabo bita Mikel Arteta mbe afise experience ngana gute ari raporo ya Guardiola yatwaye Premier League afise experience ariko urabona ko ibikombe bindi byose byamunaniye none girega Premier League niyo nkuru wafata nkabiga bakinyi akabaha Guardiola ari igikombe nakimwe atari gutwara hajya nabyo twara Salvatore afise abakinyi benshi nabyo twara n'ibigyo afise defense irimo Saliba yaro kirisi kagira bangira bara bose ba Mbappe bose bande abakinyi bose siyo bari none yarabitwaye ibikombe yarabiri oya ko ati rero uwo muhaba abakinyi oya ko burya finale ikintu cyose bita finale ikinwa n'umukocha jewe amahirwe handa yaha umugwi wa Man City bivanye n'uburambe bw'umukocha neza cyane je narabe ku bakocha kuko arafise umwataka Haaland n'umukinya vraiment gorana sana nagenda kubwire Salvatore tukiraha nyene muri kino kigani no kubwira ko urukino rwa Arsenal na Man City bagiye runza gwamaze gutanga wowe naco none rutu gwamaze gutanga
ntirurahera muga Arsenal butuvugana ifise bibiri ku busa bwa Man City ariko norabwira ati nta Man City ishobora kuzigaruka itsinda Arsenal ntibikunda reka turaza kuraba izo match ukuntu biza kugenda mugabo byose birashoboka yashaka no kubigombo reka turindire rero okay birashoboka reka kugira ngo ducunguze umwanya umete turangirize muri za transfer turahera mu mugwi wa FC Barcelona aho muri FC Barcelona Rodi yavugwa cyane mu mugwi wa Real Madrid muri Real Madrid aravuga ati je nkeneye gukina Barcelona ariko tubona ko no muri Barcelona iyi dossier ya Rodi izohava byanka sinzi ko namwe ariko mubibona kuko Michael Olise yaravuzwe muri Real Madrid aravuga ngo vyarangiye vyagize vyarangiye vyase ariko mujaba nubwo ariko biragorana yagomba gukinira FC Barcelona kandi Real Madrid yari yarayishatse mugora wana ko diri yiwe yanze Real Madrid ntiyari kuza kubera irya Ballon d'Or yatwaye yarakeke urabona ko twari tunamye gusa iki kibazo oya wewe icyo kibazo ntiwoshobora kugishura gato kibazo uyu mufana wa Barcelona ubona kuri Rodri iyi dossier iriko yankirahe ko yabaye akasamutwe bisanzwe bo Rodri ravi dossier yiwe hanuri kwirangira ngira ngo nkeka no kumumenyereza birashoboka ko hari ikintu kimwe oya yarakunda Barcelona gifatiye kuriwe kivuye kuriwe ego arakunda Barcelona mugabo hari ikintu gifatiye cyangwa ashaka kumugumya kubera amafatira runini neza cyane byose birashoboka twitege ko umwanya n'umwanya ushobora kurangira Rodri tukamubona muri Barcelona neza cyane birashoboka kabisa neza cyane ego ndabivugiye ngaha kumenyesha kure mu gihe Rodri yoza muri Barcelona akaza muri Barcelona Mourinho naho yikomeza gutsinda Barcelona bizoba bigoye kuko umupira w'ubukinirwa muri Miriye oya katubirindi kuko urabona Rodri na Montiel yari yabaye meilleur joueur ukamubona hajya ku 6 ukamubona hajya ku 6 muri Barcelona gutsinda Barcelona bizoba bigoye vraiment nakaturindi usanga uburyo Barcelona yaraburondeye ko buryo gura Rodri ariko sindavyibaza bariko basaba amahirwe ndabaha ko abo boshora kugura umukinyi nka Rodri ishobora kuba nka kujya kwa Real Madrid exactement kujya ko Olise na Barcelona gukugura Rodri urabona ko Man City yabanye jembo nabagoma baduza birashobora kwa ayandi ma championnat ata ane asigaye inkino zizotangura mu ndwi ziri imbere ngira tuzokuma tubibanyesha ngaha mu biganiro ariko mu ngundire tuburangirize ngaha ariko imbere yo kurangiza sinorangiza ntabashimiye turahera kuri Elias twaheruka kera tugushimire murakoze cyane naje ndabashimire kuba mwampaye akakanya mwampaye nikaze byo kuba kumwe namwe mu kiganiro ku Mbizi Sport murakoze cyane no hanyuma muze mu ntumire tuzokubwira ku rundi ruhande Jire naje ndabashimiye Salvatore ndashimiye Elias mukeba wanje ariko biba bimeze neza tugiye guhura muri La Liga biryoshe shimire n'abariko baradukurikirana bakuze ku Mbizi Sport dushimire eka bose abafata kanya kugira bakurikirane kino kiganiro ciao ciao tuzosubira n'ibindi biganiro byo hanyuma aho tuzoguma tubashikiriza amakuru atandukanye mu bijanye n'inkino murakoze tuzosubira mu ndwiza